mu bisanzwe iyo umuntu apfunzwe agacirwa urubanza muri ico gihe akazi yahora akora haciye amezi 6 karaba nk'agahagaritswe. Hama kuvyerekeye agahembo nako le salaire nayo nyene ntasubira kuyironka kuko yahora yaronka ayo mafaranga twita salaire ku bikorwa bayarangu. No muri code du travail niko biri, baravuga ko le salaire la contrepartie des services rendus. Rero mu gihe atabari karakora inyabikorwa birumvikana rero ko adashobora kubandanya aronka ayo mahera. Rero ivyo rero abandanya yahembwa no kuraba neza yuko atarabo baba yabarira bakavuga ko bakiri mu kazi ariko batakiri mu kazi, canke naho ugasanga ni ikindi kintu gikomeye kiri inyuma cinyegeje kumbura ati nuwo mu bwambwi wacu dutegerezwa kubandanya tumukingira muri